kubwinjiriro utagira ubushikiro sanusumbukira amanura icadahavya umutima ukanyosha kutabivamwo nubwo meze nk'uterura ico yicayemwo ansaba kwituna uwe ukaravya amaso yawe agaragaza urukundo ndo umutima ukakugwiriza ibirundo ndo vibi bumwe kukankomereza ifundo. Hello nshuti bagenzi maraya mukurikirana ibiganiro vya Amipro Show257 twizere ko mumeze neza aho muri hose ni Rosi presenter kuri micro ndakwibutse utadwa kuri subscribe yikore kugira ngo uje mu rutonde rwa mbere bazararonka ibikorwa byacu utibagiye like and share na comment kugira ngo byose bigende neza kugira ngo haba ico dukosora tugikosore haba gushima ico twakoze byose bigende neza. Ni ku rundi ruhande ndaza kuba ndakwereka umuririmbyi nakuzani yitwa NEFT B n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi ariko no muririmbyi ari muri rwa rutonde rw'abaririmbyi bashasha muri game atamyaka myinshi baramara muri game ariko gusa nuko bafise ibikorwa byinshi kandi bafise talent imeze neza. Uno muririmbyi yitwa NEFT B afise talent idasanzwe ariko akenewe gukorerwa support idasanzwe ndetse akenewe no gufasha ubufasha arabukeneye cyane kubera ko no muririmbyi ubona ko indirimbo nyinshi afise ni indirimbo zifise ubutumwa budasanzwe. Eka ngire ko ndamuramutsa kugira ngo twumve byinshi kuvyerekeye career yiwe ukuntu yagiye atangura kugira ngo agere no kuno mwanya tugezeko. Namaze gushika aho nicara namaze gushika aho umuririmbyi ari yitwa NEFT B nkuko nabikubwiye no muririmbyi nkuko nakubwiye ari mu runganwa rushasha muri ino game ya Buja Flavor. Eka ngire ko ndanamuramutsa kugira ngo tumenye byinshi kuri we ndakuramukije. Nanje ndabaramukije meze neza. Yes turashima umwaka mushasha watwese. Ndabona wicaye neza uri smart wamaze gufata icyaro kimeze neza. Ego ndatuje hari umuntu narindiriye nje mvuga ati reka mbe ndamunindira nga ego hari abakuzi muri game nk'umuririmbyi nk'izina rya NEFT B ariko kumbure bifuza kumenya NEFT B ninde muri rusangi yitwa ndi ku mazina yahawe n'abavyeyi. Ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Mbonimpa Neftari. Mbonimpa Neftari ariyo ryavuyemo NEFT Neftari nyene NEFT B. Hama nkaba ndi umwana mutoyi cyane ndiko no bivuga nubwo atari ku myaka gose. Nkaba ndi umwana mutoyi cyane mu muziki ntanguye vuba ngaho urugendo rwanje rwa music nkamatanguye 2016 none atangura kumva ko noja mu byo kuririmba basi rero ndabikoze mbona abantu bavyakiriye neza mu karere kanje mvamwe mu rubirizi ego bavyakiriye neza niho haca haza abantu babiri kwanza umwe yitwa Wiri undi yitwa Babso baranyegera baravuga ati uko biri kose impano ntago yo havifu gusa ngo igenda kagirire katuraba kuntu twesutena mugabo ducreate akantu gato gashobora kudufasha kugira ngo ibintu bigende neza niko rero kuca ducreate team yitwa Fire Family for Life. Gushika ubu rero niyo team turiko turakorana nimba hari ibintu byiza byose ubona ndiko ndakora nuko inguvu z'iyo team zirimwo ego. Yes iyo team muri ko murakorana mukorana nk'abaririmbyi bari muri en groupe canke mukorana nk'abagufasha ibikorwa byo muziki ariko akaba ari usohora wenyine kuko tubona ko indirimbo nyinshi zihari no kuri wenyine. Oya muririmbyi ni je jenyene kandi nabo nyene ntagara baririmbyi ahubwo n'abantu bafise umutima w'urukundo biyumviriye kugira ngo baze baramfasha ibintu by'uburyo ibinabiriya kugira ngo ibintu bigende neza ego. Ufise talent idasanzwe biboneka ko ufise katuza keza muri ino game ya Buja Flavor ndetse biboneka yuko ugiye guteza imbere umuziki w'Uburundi mu gihe uronka n'uwo gufasha. Mbega aho indirimbo ya mbere woshobora kwiyumvira ati cyangwa woshobora kumenya ati NEFT B indirimbo yiwe ya mbere yari yihe yayisohore muri yihe studio mbega nibihe byagiye biramugora. Indirimbo yanje ya mbere yitwa I'm Crying nayikoreye muri Indonyi Record mugabo kumva zuko yari uyo kwipima nyene navuga ati ntavyo nzi mporangusa mbona ndabigira mugabo sindamenya ku buryo no vyorganiza nkabigira bikaba ibintu vyiza mbo maze kuyipima yakoze masalenge ariko rero sinashimye kwishira kuri YouTube bivanye no kuntu ububamba bwari burimo ego. Hanyuma nagiye gukora indirimbo ya kabiri yitwa Nimeona Dunia bagiye kuri channel YouTube yanje baraza kuyibona hama ndayikorera muri African Touch ikozwe na Kesi ego nuko rero nagenda duga buhoro buhoro nubwo gusa ibintu bitari byiza gose mugabo kandi ntago byari nabibi gose
kuko kenshi utarazimira ntushobora kuzimuruka ego mu nyuma rero niho naza ndahura n'abantu bamenyereye umuziki nka bamwebwe barambwira ati ko biri kose ego aho ukorera barakora neza mugabo bavyiza uhinduye ugakorera ahantu batanga quality nziza gusumba iyo yindi ko guca rero mpindurira muri One Record nakoreye indirimbo yitwa My Only One hanyuma nca ndavuga ati reka mbandanya kugira nze ndondera ahantu nyene batanga quality ya bien ca nimukira rero muri Zengesi ubu rero niho naraye nkoreye iyi ndirimbo nshasha rero Trust Me ego uravuze yuko indirimbo yawe ya mbere bayikoreye muri Indonye Record yakozwe na Master Talent ariko na Master Talent ni umwe mu bafise talent mu muziki kandi akaba asanzwe ari no muhinyanyuzi kuno mwanya afise na studio yitwa Master Music mbega ico gihe nta no kugukosora canke impanuro yagiye araguha kugira ngo iyo ndirimbo yawe ya mbere imere neza nko kuri kwavuga yuko yari imwe bubamba bwinshi oya ingorane ntago ziri ku mu producteur ko Master Talent n'umuntu abikora neza kandi avyitwaramo neza niyo ugiye kuririmbira wiwe yarankosoye mugabo rero kwa kundusha usanga umuririmbyi urana ikintu cyose ari ryambere ugikoze kiba giteye ubwoba kwa kunde nyene numva ko menga nubwo ari karankosora mbosisi siniyaguye nk'umuntu nyene abimenyereye yego esimbi oya kwanga kwishira kuri YouTube kubera ngo ari imbi ahubwo gusa nuko nashatse mpindure rero niyumva yego yes nyuma yo kuva kwa Master Talent baragiye bahindura ama studio kuri no mwanya iyo umaze guhindura ama studio indirimbo zirasohoka zitandukanye n'izo wagira sohora ugitangura umuziki waci usanga hariho itandukaniro irihe itandukaniro ririho nubwo ntorinda kurivuga ahubwo nyene abakunzi b'umuziki ndundi bona jako bakumviriza kuri channel YouTube yanje bakumviriza ukuntu vyagiye birahinduka kuko hagiye harabaho evolution ko nakora iyi nkakora nijya vyagiye biraboneka neza ko ibintu biko biragenda biramera neza kuko na nyuma yaho naciye nicara ndavuga ati ahubwo reka mbanze kwanza ingire na repetition hagije kugira ngo bikundike ibintu bimere neza gusumba ugitangura umuziki ugitangura kwimvira yuko ugiye kuja muri game nk'abandi kugira ngo nawe uteze imbere impano yawe ndetse uteze imbere igihugu cawe hari ukuntu wiyumvira ati je bino bintu ngiye kubijamwo gute mbega vyagiye biragenda gute kugira ngo wiyumvire kuja mu muziki ubwa mbere nkitangura umva mu rubirizi harageze igihe hari utuntu tudu competition twinshi harama udusho duto nyene tutavanako numva umenga irangiye numva umenga ko byo bavyiza nanje muri to dusho ngenda do participate amwe ibintu nk'ivyo ni kuvuga ko nabikoze ata target ndagira mwabaze kubigeramwo ncamura rero nabo bantu barambwira ati uko biri kose talent siyo gushira muri utu tuntu tutudombi ahubwo ni kuraba ukuntu twoyikuza kugira ngo ejo canke njye izove mu ikintu gikomeye giteza imbere je ubwanje kwanza giteza imbere family for life kizoteza n'imbere igihugu ego Kuno mwanya rero target yagira hinduka bivanye n'umwanya yagira amara muri game ya Buja Flavor watanguye target ufise kuno mwanya ufise target kandi ziratandukanye ari ufise target yuko yifuza bigeme ko bamubona ko ari umustar hari ufise target yuko agiye gutera imbere mu muziki kugira ngo abikore nk'akazi hari ufise target kumbure y'ibindi byinshi mu mutwe ufise target y'inka NEFT B aje ufise target ndende cyane gose target mfise urabona ndakeneye gukora kuburyo kujya abantu bama basaba ati dushaka naka nanje bibuko hama kandi mfise vision yo guteza imbere igihugu kuko sindiko ndakora ni je umwana w'igihugu mfise kwanza vision yo guteza imbere aho mva mu rubirizi hanyuma binakunze nze gufatanya urugamba n'abandi bariko barakora muri Bujumbura sivyo hanyuma rero binakunze tumene tuje no hanze mu makungu kuko uko biri kose ntagarugufitina twaramaze kubona yuko umuntu ashobora kuba hatunzwe n'umuziki twamaze kubona yuko umuntu ashobora kubaho agahogo gusa ariko kamutumye agendera mu modoka ahamagagwa n'abantu bakomeye ajya ijya nino ivyo byo bakobwa naho ntoririmba abahubwo bonkunda kuko sindi mubi urumva mugabo rero vision yiwanje nuko nanje ejo umuziki no ukura mu kintu yego uriko witegura gutegura ngo shike muri yo ntambwe wifuza mbo no gukora ego no gukora gusa no kumara amajoro menshi twiyumvira cyo twohindura kuko ikintu cyose gifira muri politiki yacu twebwe rero turiko turagerageza kuraba twisunze aho abandi baririmbyi bagiye baraca abandi baririmbyi bagiye baranyura aho vyankiye aho vyashobokeye kuko je ndi n'umuntu nkunda guparticipa no mu mashow menshi y'abaririmbyi nkaraba koma bifata si ikiba kigiza abantu bakagikunda nkavuga ati okay je dois améliorer
hanyuma si yagize iki abantu bakacanka ncavuga ati iki nimba nanifise umugambi wacu ndahevye kugira ngo tugende turaduga buhoro buhoro yego. Uramaze kuronka umuntu agufata ukuboko akakujana kuri show bakaguha n'umwanya wo guperforminga iminota 2? Oya, ngenda gusa nk'umufana asanzwe. Yes, uheruka gusohora indirimbo nka video lyrics yitwa Bariko hari ku itariki ya 27 mu kwezi kwa 12. Ni kuki yari imaze gusohoka indirimbo ariko mu nyuma yaho uzana video lyrics ariko utazanye video isanzwe nko bazizi clip video? Mbo mu bisanzwe ijya ndirimbo nkiyikora ntago kugira ngo ndinde ndayikora video lyrics nuko nabonye ko uko nari niteze ko yakiko siko yakiriwe. Mbo ncavuga ati byo bavyiza ko itogenda kagirire kuko ni indirimbo imeze neza cyane. Fatireka rero ndayigire video lyrics nko gusa n'uyibukirije kugira ngo abantu bayiyumvemo, yani ndayibakundisha yego. Mugabo kandi hambavu yaho yari na avanku ya iyi ndirimbo Trust Me yasohotse kugira ngo YouTube igumijua babone ko ndi ku kazi ndiko ndakora yego. Yes, wibaza ko ari kubera iki indirimbo Bareke igisohoka ijyambere ari audio gusa itakiriwe neza, wibaza ko ari kubera iki? Mbo hanini ni promotion kuko ibintu byose uko biri kose bipfira muri promotion. Niyo mpamvu media ari umuvyeyi w'umuririmbyi, ni kuvuga ngo media itagize uko ikora ntaho twogera kuko mwebwe ni mumfisi ijwi rirerire rwose rishobora no gushika kure igihugu cyose vyanahimba rikajabuka jikajabuka n'imbibe. Rero nkumbure sinzi ni promotion gusa yego. Indirimbo Bareke ubutumwa n'ubuhe? Mbo ubutumwa bwayo nuko mu buzima en couple uvuga umugabo n'umugore hari igihe bashikirwa n'ibintu ugasanga abantu bose nibo bahanze ijisho, ugasanga abantu bose nibo batunga intoke, ugasanga hakuvuga ivy'iwabo umwanya wose bariko bavuga ati uko biri kose ujya mu tipe ana no mu barbaro ntazo gushikana ibetse kunuku nzo guta mu ngorane gusa. Rero yari juste kubwira ujya muntu mbo muri relation ti Bareke bavuge nta ngorane mugabo twe twibandaniriza urugendo turiko yego. Biramaze gushika witwa NEFT B ashikwana n'umukobwa cyangwa umwigeme bakanatandukana bivanye n'amajambo umwigeme yakuye ku bandi? Akenshi iyo bakwagira urukundo riva ku bantu babiri. Rero iyo ugiye kumviriza ibintu byo ku ruhande usanga ari ibintu bizoza kukomeretsa do plus yego. Rero ntibiranshikira kuko ako gatima ndakaze urumva ubwo bwenge ndabuzi ko uko biri kose bategerezwa kandi kuvuga yego. Yes, inyuma y'iyo ndirimbo nuko wasohoye indirimbo yitwa Trust Me yasohotse ku itariki ya 5 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021. Trust Me ni Cyongereza iyo title ariko kuba atazi Cyongereza kumbure wasigurira Trust Me ni iki? Trust Me bisobanura nyizera yego. Yes, nyizera ubwira umwigeme akwizere. Biramaze gushika ko NEFT B yarondera umwigeme akabanza kugira ikibazo gusanga umwigeme atamwizera bakaza gutera indubu. Dimwe twebwe ibintu turirimba ntago turirimba ibintu bitubako, ahubwo turirimba ku bintu biba muri society. Ni kuvuga ngo nimba je bitaranshikira hari abandi benshi byashikiye kubafasha kugira ngo bumve ko uko biri kose nubwo yo batamwizera hakiriho akandi kajyo ko kugira ngo yizegwe yego. Kuri no mwanya witwa NEFT B ari mu rukundo? Mbo sikirenga uramufise ariko ntumukunda cyane? Waje kuvuga ko atari kirenga? Kuvuga ko ndamuvise ntamukunda cyane. Uvuze ati sikirenga? Uvuze ati sikirenga? Uvuze ati sikirenga? Uvuze ati sikirenga ucyase gusigura? Ndimwe je urukundo mfise ni rumwe jambo ry'Imana ritubwira ukunda bugeza nkuko wikunda yego. NEFT B umuziki w'Uburundi rawukurikirana cyane nkuko wavuze ati namanagiye mu bitaramo bitandukanye ngiye kuraba ikiriko kirakogwa igituma abarundi bashima canke igikogwa abarundi bakavuga ati baragaye. Kuno mwanya umuziki w'Uburundi ubona ku rwego rumeze gute? Uko biri kose nubwo nkiri muto muri ivyo mugabo narabikurikirana kuko nava yuko ndirimba nari umufana w'abandi baririmbye ndiko ndabiraba intambuko irasumba yejo yego. Ibintu biko biravansa neza nubwo ataduhaze tubura yego.
uravuze yuko imbere yo kuririmba wari umufansi wo mu baririmbyi canke abaririmbyi ba hano mu gihugu bisiga ko wakunda umuziki ubundi cyane umuririmbyi wakunda canke uwahora ufana ninde sinakuze nkunda umuririmbyi Big Fizzo yego niwe na numviriza cyane abandi gusa bariyongera mugabo rero nakuze nkunda cyane ni nawe musani yagerageje kumuvya akora bya motive birampamagara nanje ko novuga ati je dois chanter. Ivyo Big Fizzo akora ni byinshi kugira ngo ateze imbere igihugu mu vyerekeye umuziki. Ico wize kuri Big Fizzo nkuko wari usanzwe umukunda niki? Big Fizzo n'umukozi arakora. Rero ico namukundiye nuko ari umukozi. Yego. Ico wize ugiye gukora nawe nk'umuririmbyi nkuko uvuga ati je ndamwize kuri kijya ngiye gukora umuziki naje nzokora kijya. Ni kwiyizera. Yego. Urazi ko yizeraho? Vya Big Fizzo ko yizera akizi canke ni wowe ugiye kwizera? Vuze nukwiyizera wewe ubwa uriyizera wewe okay kuko intango yo kunanirwa nukumva watacushoboye mugabo kandi ni intango kandi yo kunanirwa kandi nukumva ko ushoboye birenze gusa je ndizeye nk'umuntu ashoboye ashobora kuririmba kandi akaryohera abantu n'abantu bamaze kumviriza indirimbo ziwanje akavuga ati c'est bon akavuga ndiyizeye ko nibizoza bimeze bien yego. Umuziki wa muri kazoza ubona ku rwego rumeze gute nkuko wizeye? Frame umuziki wanje muri kazoza mubifashije mu mwebwe nyene abamenyesha makuru mukamfasha kuko byose bigaruka handi nye nizunguruka tukutanane. Rero mumaze kumfasha mukanshigikira hanyuma abene gihugu nabo abakunzi b'umuziki ndundi bakatwiyumvamo bakatwizera ntibame babona yuko ari ubwabo yangu nyene tuba turiko turagira nta kabuza ko umuziki udatera imbere unaja kukeneye imbibe bomore kabisa ushike kure. Yego. Ufise indoto nyinshi kugira ngo witeze imbere nk'umuririmbyi akomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ufise indoto zidasaze kugira ngo uteze imbere igihugu cy'u Burundi nk'umuririmbyi. Abaririmbyi bagitangura umuziki iyo gitangura urugendo usanzwe bamuhira nuko abavyeyi ahanini bakunda kwibaza ati uno musore wacu agiye mu biki bino bintu agiyemwo si ibintu bimeze neza. Hari intamamye bimaze kugutera bivanye kuri bivuye kuri wewe ndetse n'abavyeyi bakubera ko wagiye mu muziki? Ku ntango biragora ko je papa ni n'umusenzi cyane yamaze kubona ndabigiye ngo yavuze ati umutipe nta kabuza geho no mu Bariko mugabo mu nyuma plus yabonye ko biri mu buseriye turiko turabikora twitonze kandi akabona n'umutaye tubishiramo mu nyuma yaratinze arabona ati ko biri kose wa Mungu ntari karafina ntabigiyemo kugira ngo abo munyavyaha ahubwo agiyemo nko gukora akazi ibaratinze baranahura kuvuga muri ruhande supporting. Biramaze gushika wowe ushika muhiri wanyu ugasanga mutama wawe yafashe iradiyo canke iradiyo ariko aravuza indirimbo yawe? Cyao no bambeshe kabisa mutama kundi indirimbo zihimbaza Imana gusa. No kuvuga nk'umunsi naririmbye ati mana zozumviriza. Mugabo abandi ba grand frère mama barazumviriza kabisa. Yego. Ariko birashika ko ushaka kwiyumvira yuko uzohavuja muri gospel music? Ninabona biriha nkuko ivya mbere bizoba biko birandiha nta kabuza nzubijamo kuko se nakazi. Tuvuge ko bajya baririmba gospel music bo bageze amakosa kubijamo kubera ko bitariha ahubwo tuvuge gute? Ntundenganye sinavuze ko bitariha navuze sinobona umuco wavyo nabikora kuko bajya babigiyemo deja wa muco barawubonye je rero nta muco wavyo ndabona ninawubona edaire kwanza no kuririmba uhayagiza Imana numuhamagara ko hamwe no vyiforosamo gose naho usanga nazimiye iyi nzira nariko ndafata ugasanga ndayumva yomvye. Rero nkumbura umuhamagaro w'Imana kampamagara ati ingo nkorere ko atawugabira Imana none nzoko. Wavukiye muri famille canke mu muryango w'abasenzi nka mutama mama muhira niko bameze urumva ko abasenzi mbewe hoho warigeze kuba umusenzi canke ntibigeze ubijamwe ntibigeze kurikira inzira barimo? Narasenga sana nane muririmbye mu rusengero muri korale inshuti za Yesu. Habaye surprise kugira ngo bive mu cyuja muri game ya isanzwe ya profane music? Urabona tala n'umuhamagaro yagumye impamagara kuko kenshi urabona umuntu umwana bari umwana nyene umwana aragira utuntu akunda akavuga ati ko biri kose naho abavyeyi bameze uku cye nanje meze uku. Rero narumva uko biri kose wande inzoririmba kandi inzoririmba indirimbo ivuga ibindi ataretse ko yagize Imana mugabo atari uko nanka Imana ahubwo kuko ari umuhamagaro wanje nyene kugira ngo
ya talanda ikoreshe je nanje zontunge yego reka tuguhe umwanya uhimiriza abarundi mu gukurikirana umuziki ndundi ndetse utibagiye account ya YouTube yanditswe izina rya NEFT B kugira ngo babandanye bakurikirana ibikorwa bya kugira ngo bandanye utera imbere. Ego nkuko natangwe ndabivuga gikuru gusa no kubo twizera kuko uko biri kose ko turiko turakora ntituriko turafyina kandi indoto dufise nizo guteza imbere igihugu. Rero reka mpere kwanza ntangure gushima kwanza ku batware bose bo mu Rubirizi na Team Fire Family for Life kukuntu irikira bikora neza ko nimbona mose birinza bigera aha nuko ingufu zabo zirimwe. Hanyuma kandi ndagaruka nkashimira media zose tumaze gukorana uko nabo nyene je umuntu wese dukoranya amfashije agatuma izina ryanje ryotera intambwe nawe nyene ndamwita mu Fire Family for Life. Kuvuga rero iyo mvuze Fire Family for Life bose biyumvemo namwebwe muri ndabashimire cyane. Hanyuma ico nabahamagarira gusaba konzi umuziki ndundi niko akonde nyene kutwizera badukunde baduhuruko batwereke urukundo badushigikire cyane cyane kuko iterambere ry'umuririmbyi ribonekera cyane cyane kuri rezo social. Kuvuga ngo nibagende kuri YouTube bagire subscribe ni NEFT B, hanyuma Instagram ni NEFT B official, Facebook ni NEFT B official. Ego tugushimire ko waduhaye umwanya kuno munsi kugira ngo tuvugane ivyerekeye umuziki. Namwe murakoze cyane ku kigoro mwagize ko urabona hari byinshi mwariko muragenda mu mwavuze ati ko tubonye muri nimwe cyaye hajya reka tujya gafire ni support nene cyane ni n'urukundo rurerure cyane munyeretse ntabwo Imana ibahezagire kandi nimubikora no munsi gusa mubandanye mubikora kuko jewe ne imbere igihugu kizoba giteye imbere igihugu giteye imbere nawe munyagihugu wacu zo guteye imbere. Ego yes byari bimeze neza cyane yaramateka geretse ku yandi yari muri bitwa NEFT B afise indirimbo nyinshi ariko numwe mu baririmbi tuvuga yuko ari bamwe bakiza muri game ya Flavor ariko bafise talent idasanzwe bagikeneye support idasanzwe kugira ngo batere imbere ndetse bateze impano zabo imbere bateze n'igihugu cyabo imbere. Yari Rossi presenter kuri micro ini Amipro Show257 ndakwibutse wote bwa subscribe yikore kugira ngo uje mu bambere bazararonka ibikorwa byacu utibagiye like and share na comment kugira ngo byose bije ku rutonde. Je nawe dusubire kugenda ikiganiro gikurikira.